Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi, mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije nkwifurije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nezererwa cyane no kongera kuronka akanya ngo dusangire amajambo y'Imana. Ntatevye unkundire dusome amajambo tugiye gusangira, tuyasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 24, tuhera ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 47. Ano majambo aravuga ngo bariko baravuga ivyo, Yesu bwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwo babacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati kibahagaritse imitima niki, kandi niki gitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza vyanje n'ibirenge vyanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe kuko umuzimo utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuze ibyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati hari utwo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracabira akirira imbere yabo. Arababwira ati n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingindi byanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye Yerusalemu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Mugenzi uriko urankurikira, duhejeje gusoma amajambo avuga kuri Yesu Kristo, kandi n'amajambo avuga ku byo kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye. Igihe Yesu Kristo yiyereka abigishwa biwe, bari biyugaranye, bari hamwe kubwo gutinya Abayuda. Yesu rero bazababona hagaze hagati muri bo, maze abifuriza amahoro kuko bari bayabuze, bishwe n'ubwoba. Ibi tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 20 ku murongo wa 19. Mugenzi, Yesu abona byose kandi hose imisi yose. Yabonye babuza amahoro, arashiduka aza giturumbuka kuko bari bamugumye ko n'igihe yatangura guhamwa. Kumubona rero muri bo kandi inzugi zari zugaye, nico cabateye kwiyumvira ko ari umuzimu babonye. Bakoraniye hamwe bari kubihweza ibyo babwiwe by'ukuzuka kwa Yesu Kristo kugira ngo babyumve kumwe, bige nibigiye gukurikira. Aba bantu bari bafise ibibazo byinshi mu mitima yabo bivanye nuko bari bizeye Kristo akaba abavuyemwo apfuye. Rero bategezwa kwibaza ibizokurikira. Ibibazo byinshi byari muri bo, ushobora gusanga harimo nk'ibi bivuga ngo mbega Abayuda tuzobakizwa niki? Mbega ko ari we yoducunguye twari twizeye, ubundi ameze nka we azova hehe? Imibabaro yacu niyo yishizeko, twari kure y'Imana twiheze cyane, twigijwe hafi uwo musaraba. By'ukuri ibyaha byacu nibyo yikoreye, imibabaro yacu niyo yishizeko, twari kure y'Imana twiheze cyane, twigijwe hafi uwo musaraba. Umusaraba mwiza jewe ndawukunda, niho mwami wacu yaducunguriye.
usomye ku murongo wa 19 niho ucubona ibintu byaranga Yesu Kristo bari bamubonyemwo kandi byabemeza ko uwo by'ukuri ari umwami wabo azobacungura akabakurako ingoma y'agahahazo ka Herode na Kayisari. No murongo wa 19 uravuga ngo arababaza ati nibiki? Baramwishura bati ni vya Yesu umunyanazareti. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nshuti mugenzi, urabona ko aya majambo bakoresheje ahantu ni ivyaranga Yesu Kristo ko yari umuntu avugishwa n'Imana kandi yari afite ubushobozi bwinshi, atari mu byo avuga gusa ariko no mu byo akora, kandi ibi byagaragara imbere y'abantu bikagaragara n'imbere y'Imana. Natwe abamwizeye tumufata nk'icitegererezo cacu, twabufata ko akarorero, twotegerejwe natwe kurangwa n'ibi bintu byaranze Yesu Kristo igihe dukorera Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, turirimba canke dukora igikorwa cyacu cyose mwibango iryo byo ryose, twotegerejwe guhagarara nk'abavugishwa n'Imana kandi twabikora twuzuye ubushobozi ku buryo imbere y'abantu bishimwa n'imbere y'Imana kandi bigashimwa. Mbega wewe ubona ibyawe bimeze gute muri kino gihe urimwo nk'umukozi w'Imana? Ibindi bibazo ntibyari bibuze nk'iki kivuga ngo mbega ibyo twizeye tuzobishira mu ngiro dute, tugiye kubaho gute, hamwe n'ibindi byinshi bari bafise woshobora kwiyumvirako. Mugenzi, abizeye Kristo bakaba abigishwa biwe, impwemu yiwe ikorana n'impwemu zabo, bakamushingira intahe y'ukuri. Yesu Kristo nawe akabashingira intahe ko ari abana b'Imana bazukanye nawe. Indemesho Yesu Kristo yabahaye ngo amahoro abe muri mwebwe, kari agakemanyi canke agaseke k'urukundo n'ubugenzi yarabagemuriye, kuko bagendanye nawe naho bagize igihe bagahunga ariko arababazwa. Byaramuhimbaye kongera kubana nabo ngo abahumurize, kuko Yesu ntatwitwararika kuko tuba tugororotse imbere yiwe, ariko ni kubera ko yuzuye ubuntu n'imbabazi kuri twebwe. Yesu yaje muri bo kugira ngo ntibagumane ugukekeranya n'ubwoba. Yari yarabasezeraniye ko amaze kuzuka azohurira nabo i Galilaya. Yamara kuko yifuza cane kubabona no kubaremesha, yaciye aza imbere y'igihe maze abasanga i Yerusalemu. Nshuti yanje, Yesu Kristo ashobora gukora ibirengeye ibyo yavuze, ariko ntashobora gukora ibiri munsi y'ibyo avuga. Ntayaga amasigara cicaro, oya. Igorogota twarose intsinzi yabera, ku musaraba habaye ibikomeye, hari icete caturega ibihe byose, uwo mwamaraza aragifata, arakiduga nayo neza arakibamba. Igorogota twarose intsinzi yabera, ku musaraba habaye ibikomeye, hari icete caturega ibihe byose, uwo mwamaraza aragifata, arakiduga nayo neza arakibamba. Umusaraba mwiza jewe ndawukunda, niho umwami wacu yaducunguriye, tubacunguje amaraso y'igiciro, kuko umusaraba mwiza, niho umwami wacu yaducunguriye, tubacunguje amaraso y'igiciro, kuko Mugenzi unyumviriza, ijambo rya mbere Yesu yavuze abashitsemwo ryabaye ngo amahoro abe muri mwebwe. Iyi yari ndamutso yo mu muco w'Ikiyuda. Yesu Kristo nawe naho yari amaze kwinjira mu bihe byo gushirwa hejuru, yaje muri bo yiyoroheje nk'uko bari bamumenyereye.
abantu benshi muri ino si iyo bamaze gushirwa hejuru baronse promosiyo baca bibagira abagenzi bahoranye kera bakabagendera kure. Mbere birashika naho batifuza no kongera kwicarana canke ngo baneramukanye nabo bagenzi bahorana. Umutelefonye ntakwitaba kuko yibaza ko ugira umutura ingorane. Umugendeye bakakubwira ngo araruhutse, yabyuka naho ngo rihuta nacerewe tuzobonana hanyuma, ariko kandi ntaguhe n'iyindi randevu. Muhuriye ku rubanza canke mu nzira mu kukuramutsa ucumengo uramusesema. Ivyo nivyo abantu babayeho mw'isi. Yamara Yesu Kristo we tumubona yiyoroheje cane, ntiyashwaniye Petero kuba yaramwihakanye. Yaje ari umunyamahoro, byari kubigisha ko yabahariye kandi ko yiyujuje nabo. Ku murongo wa 38 Yesu yabonye ibintu bibiri muri bo. Ubwa mbere yabonye uruhagarara mu mitima yabo, abona n'imburano muri yo. Kuba yaramenye ingorane barimwo cabaye ikintu ca mbere cabemeje ko yari Yesu Kristo yazutse. Igihe cose duhagaritse imitima, ivyiyumviro bica biba byinshi kandi bikatubabaza. Ikindi novuga nuko igihe ivyiyumviro bivyutse, umutima ucuja mu ruhagarara. Ivyiyumviro n'uruhagarara bivyara imibabaro n'ubwoba. Uruhagarara n'imburano biragwira, ngo Imana yampevye, mama ngo ntikinyumvira, mama ngo yantaye, ngo nticumva gusenga kwanje. Kandi ibi vyose byanduruka kugudafata Kristo ukwari, maze ngo tumugumye. Niya tugendeye ntitubimenya, tukamwita umuzimu. Tugendeye kure yiwe, impwemu zo mw'isi zica ziza kutwifatira ngo zituganze. Ntukaje kure y'Uhoraho, nshuti yanje, guma kuri Yesu Kristo kugira ngo impwemu mbi z'abadayimoni zoye kukwegera. Ikintu ca kabiri cabemeje ko Kristo yazutse nuko yahwamitse ubwoba bari bafise, akomeza ukwizera kwabo, bamenya ko atari umuzimu. Yabashoboje kandi kuja gukwiragiza ivyo mu mahanga kugira ngo isi yose yizere ko Yesu Kristo yazutse. Baranyuzwe bava mu gukekeranya. Icatumye bashishikara kunyurwa nibi: ubwa mbere yaberetse ibirenge n'ibiganza vyiwe. Aba bantu bariboneye inkovu z'imisumari. Yesu yarabaretse baramukorakora, ahindura ikiganza yongera arahindukiza kugira ngo bashira amazinda, babone ko atari umuzimu ariko ko ari umuntu afise ubugingo. Yesu umwigisha, umwami wabo. Arababwira ati, ni jewe, ntimutinye, ahubwo mwizere maze munezerwe. Imana ihabwe icubahiro. Nshuti yanje, abazi Kristo vy'ukuri kandi bakamumenya nk'abiwe ntibazigera baterwa ubwoba n'ikintu na kimwe igihe azogarukira. Yesu Kristo yazukanye umubiri mushasha, ariko agumana inkovu kugira ngo abigishwa biwe bazoshira amanga bamaze kumenya ko ari we yazutse. Yesu Kristo yiyeretse na Toma kuko uyu nawe atatewe isoni n'imibabaro yiwe. Natwe ntidukwiye na gato guterwa isoni n'imibabaro ya Yesu Kristo iyo tubabajwe kubwiwe, duhowe igikorwa ciwe. Nk'uko Yesu Kristo yeretse inkovu abigishwa biwe ngo bakomeze kumwigirako, niko yeretse izo nkovu Imana se kugira ngo azirikane amasengesho abasengera ngo bazokomezwe mu gikorwa c'ubwami bwiwe, bihanganira imibabaro. Dusomye mu byahishuriwe Yohana igice ca 5 ku murongo wa 6 haravuga ngo, mbona hagati ya yantebe na bya binyabugingo bine no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze, asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Aha hantu Yohana yabonye ngo umwagazi asa n'uwishwe yari Yesu Kristo yapfuye agahambwa. Yamubonye rero yarazutse, akikujwe n'ibinyabugingo n'aba bakuru. Yari imbere ya se agiye gutanga raporo akimara kuzuka. Yesu usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 20 ku murongo wa 17 ntiyemereye Mariya Madagarena kumukorako atarabanza kwereka se inkovu, atarabanza gutanga raporo y'igikorwa yaranguye. Ikindi ca kabiri cabemeje ko Kristo yazutse
nuko yasangiye nabo kugira ngo abereke ko afise umubiri nyamubiri ukenera ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi umubiri ushobora kubana n'abandi bantu. Petero yashize amanga aravyatura ashinga intahe ko Yesu yasangiye nabo, bararya kandi baranywa amaze kuzuka mu bapfuye. Tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 10 ku murongo wa 41. Petero rero avuga ijambo rikomeye aha hantu ngo Kristo niwe Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Nshuti yanje, Yesu Kristo yahabwa ububasha bwo guca imanza, bwo guca amateka ku bazoba bariho no bazoba barapfuye. Wewe uriteguriye guhangara imbere y'Imana? Uriteguriye gucira urubanza? Mbega witeze urwuzocirwa rumeze rute? Igihe wahawe cyo kubaho kw'isi ngo utegure ibihe by'iherezo, utegure kazoza kawe k'inyuma y'urupfu, nibi mbega ubihagazemo gute? Benedata nkunda turafise intsinzi, iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Tunezerwe duhimbagwe, Yesu yatsinze kera. Benedata nkunda turafise intsinzi, iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Tunezerwe duhimbagwe, Yesu yatsinze kera. Haleluya, tunezerwe, Yesu yatsinze kera. Iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Haleluya, tunezerwe, Yesu yatsinze kera. Iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Amanuki kuzima meno mutwe Satani, amaki imfunguruzo y'ukururira bera. Yageze igorogota amanuki kuzima meno mutwe Satani, amaki imfunguruzo y'ukururira bera. Haleluya, Yesu yatsinze kera. Iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Haleluya, Yesu yatsinze kera. Iyo nsinzi mwumva ni Yesu yaneshe. Yaratsinze kera kandi azohora atsinda. Ica gatatu cabemeje ko Yesu yazuse nuko yabuguruye amaso mu kubibutsa ibyari byaranditswe kuri we byose mu byagezwe bya Mose, mu majambo yabavugishwa n'Imana no muri Zaburi. Yaciye kandi abongerereza ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Mugenzi wanje, natwe dukeneye ubwenge buva ku Mana ngo dutahure ko icazanye Yesu Kristo mw'isi kware kugira ngo turonke ubugingo budashira. Yarabambwe, arapfa, arahambwa, maze ku munsi ugira gatatu arazuka. Ubu ni muzima. Nshuti yanje unkurikira, Yesu yatanze itegeko kubigishwa ryo gukwira isi yose batangaza amakuru y'ubwami bw'Imana mw'isi. Bategerezwa guhamagarira abantu kwihana ibyaha ngo bahabwe ikigongwe. Nshuti yanje, mbega wewe warihanye ibyaha vyawe? Amajambo y'Imana akwibukije ko ukeneye ikigongo c'Imana. Yesu aragukunda naho wamubabaje kenshi, ariko arashaka ko wihana bicitwa uyu munsi ukimara kumva ubutumwa bwiza. Iyi ni inkuru nziza kuri wewe ko Yesu Kristo yabambiwe abanyabyaha nawe urimwo, ko yapfuye agahambwa
maze ku munsi ugira gatatu akazuka. Aragukunda ariko ashaka ko wihana. Wamboregwa we, wamusambanyi we, wamwicanyi we, wamugambanyi we, ewe murozi, musuma, imbabazi z'Imana ziri imbere yawe. Yesu ariko aratanga ikigongwe. Endani wihane, ca bugufi wihane. Iyumvire ibyo umaze iminsi ugenderamwo, iyumvire ivyiyumviro vyawe n'ibikorwa vyawe n'imigambi yawe. Mbega wumva witeguye guhangana n'Imana? Witeguriye ukuza kwa Yesu Kristo aje guca amateka? Namba bitaruko, endani wihane. Ibikuryohera uno munsi ejo vyokubera umururazi. Garukana umutima wawe ku Mana, wemere Yesu Kristo awuganze, umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Aganze kameremere zawe, aganze ivyiyumviro vyawe, aganze ibikorwa vyawe byose, aganze umubiri wawe ukuryoheye uno munsi, ariko ejo ugukwegeye urupfu. Nawe wari waramwizeye ukamwakira ariko wasubiye inyuma, endahindukira. Mwisi ni habi, naho ubona uno munsi bikugendera neza, ejo bishobora guhinduka. Ariko iri jambo ry'Imana riguhamagaye ngo hindukira, usubire umwegurire umutima wawe, awuganze, maze aguha amahoro. Nta mahoro ku munyabyaha. Abigishwa bari babuze amahoro kuko bari bugarijwe n'ibibazo, bari bugarijwe n'ibigeragezo. Ariko Yesu Kristo amaze kuza yabahaye amahoro. Nawe urifuza amahoro? Nuce bugufi, wereke Imana ivyawe bikugoye vy'ivyaha, hama wongere uyereke imitwaro yawe. Nanje ndafatanya nawe mu gusenga. Dusenge. Mana yacu uri mwijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uragahezagirwa. Ndagukunda kuko nawe watwerese urukundo tutaranabaho. Urwadukunze kwemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza mw'isi kubambirwa abanyavyaha. Jambo ryawe rivuga ngo kera nta bantu twarimwo, ariko ubu twaragiriwe imbabazi, twahindutse abana b'Imana kuko twamaze kwizera. None rero aho n'abanyumvirije yumvise iki jambo ryawe rimpagarira gukora, kwihana ngo aronke ikigongwe. None rero uyu atsinzwe yemeye guca akagozi, akaza imbere yawe, uhoraho numwakire kandi umushoboze guca urubanza, ahebe iby'isi bimukwegera urupfu, ariko akurikira iby'ubugingo budashira. Akweguriye umutima, uhoraho numuharire ibyaha vyiwe. Kandi Yesu amaraso wavuye ku musaraba namuboneke ko amweze rwose, umwemere uzobukoze. Data ugororoka, uyu yari yarasubiye inyuma, aratahuye ko muri we ariho hari amahoro kandi ariho hari ubuzima bwuzuye kandi hari n'ubugingo budashira. Aragarutse numutege bya biganza byatobaguwe n'imisumari kugira ngo yumve ko muri wewe yakiriye amahoro. Yesu Kristo, ndeka nkwinginge uyu muntu wese akwiyegereje, nawe umwiyegerezanye imbabazi. Kandi uyu wese afise ingorane umubere inyishu, ingorane zo mu buzu uzibere inyishu. Uyu wese afise ikigeragezo cyaco cyose, uhoraho bana nawe umuhe kurwana kandi anesha, umuhe intsinzi kandi umuramire muri uru rugendo rushasha atanguye. Uramufata ukuboko wenyene ntiyoshobora, ariko umutera inyota y'ijambo ryawe, umutera inyota yo kugororoka no gukora ibyiza kugira ngo azobane nawe mwijuru. Urakoze, ndagushimiye kugiye kubagirira neza, kandi ndagushimiye nanje kugiye kungirira neza. Izina ryawe rihabwe icubahiro, nanje mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami yapfuye akazuka. Amen. Nshuti mugenzi wari kumwe nanje, by'ukuri nongeye kugukengurukira ko wantije amatwi ukankurikira. Nizeye ko wafashijwe. Hari icyo ugomba kunyunganira canke ugomba guterera, kurikira mu kanya tukubwire uko wobigenza. Naho ubutaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.